Sister. 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 Kuvona na guhamagara intore wanyumvise kwe. Yataye kwe. Ama ni bonone sister. Urakomeye? Sister. Kuna ukuramutse abantu nyishuri. Hari iki? Hari kibazo? Ah bon. Je banyitwa Francisco. Abandi mushashe muri quartier. Abaje kuramutse tuvukana. Abaje naje mva imuramvye. Chini unaisanzwe. Ahantu hitwa Kiragi. Urahazi? Urahazi? Majambo yose navuze. Aho mbwiye ko na rimwe wigeze wumva. Yaho utonyesho. Bon, sawa. Nta kibazo. Nimba udashaka kunyishura nishwa yawe. No gushaka kwawe. Nta kibazo. Sawa, gira umunsi mwiza. Allo. Ewe. Sa. Ugeze he muta? Shagwa warurembeje. Aho chiba ntagazo hakanyuvuye munambye ugembye kwamaze kwakumbura none. Akura kundi kiganda Francisco. Akanya nta nindi birahera. Urarenze kweli. Ikibazo sifise sico. Ikibazo sico. Sha. Kandi rero ubwa mbere uko wari umeze nto. Akuri ukubiza utuntu tukibazo nyene wikuri murambye ari ikiganda. Ashi. Ataye kurigana kweli nga ibiga byacu. Nta urafa dukeneye urabiza. Kambese uko warumeze kera. Numa. Mze. Francisco. Dudane urofa nga kurigana byacu mu nyaka bigamutse. Aya. Ati kweli. Francisco. Mama we. Mibya kabayiru. Na kumbwira. Umungu yabaye ikibazo. Yagize ingorane. Yazingwani hani ishakungwani komeye gose. Ivumbura aragiye nyene, ari icuma aragiye. Arera ahubwo rero. Sha usanga yagiye arajeba. Bashaka ko bamwivye. Cyangwa bamukubise. Mwivyo bibiri. Bamwivye cyangwa bamukubise. Nyamba yaje bega mu nyaka bigari mu muji. Francisco. So, wogeze wewe. Uri mu biki wowe? Francisco. Ugeze he? Ndinga none ntumbona. Ndakubona, ndetse ndakubona. Ugeze.
aha nakuravye kera ariko mbona umenga sihuri uko wiyumvira ibiki wewe ufise ikibazo ikihe kwanza n'intebe hama tubivugane neza urazi umwana nagwamagare ndi hariya anye kw'iportail ariko n'inyumva uri hehe wagize ikibazo ikihe sister nawe uragoye nawe uragoye mara ngo ntumbona none wewe wahamagara umuntu utabona ntumbona gute kandi je nicaye iruhande yawe nubundi sindakubona nje mbona gusuma umuntu yicaye ngaha mugabo si hari wazi umwana nagwamagariye neza nk'incuro 10 warafise ikibazo ngo udashaka kumbwira bambwira gusa habaye ibiki umusazanje erega uri umusazanje uko ndakumenyereye siko ndakubona ngaha wageze ikibazo ikihe siko mbona ndi umuzimu rero Francisco none ujya mukobwa yampoye iki kubera iki ibyo ndamubaza byose atanyishura kubera iki adashobora kumbwira izina ryiwe ubwo si bimwe bavuga ko abakobwa bo mu gisagara bishima cyane no kunsuzugura kubera aramubwiye ko komba ruguru none ko namukunze nzobihera he kugira tumenyerane reka nje kubibwira sister ndabe icyo yobimfashamo kuko niba afise uburambe ngaha mu muji ngira icyo yobimfashamo nakubonye byopfuma mvuye hirya anye kuraba ujya mugenzi wawe aba hajya anye impande yacu aho kw'irembo nagiye kumuraba ngiye kumubaza ibyo mwapfuye yambwiye ko ataco mwapfuye kurumva kandi ikinangaza nuko iyo akubajije atakintu na kimwe mwishura ufise ikibazo ikihe ko ushaka kunguramwo umutima wewe sister ndakubaze gato ntego mbaza kuko uno munsi ntegerezwa kumenya icyatumye womera uko unye aho ureka kwishura ibyo umuntu akubajije ukaguma wigumura sister ubyukuri ndabyo ubona nteye gute aha ntiyatari kwera umviza njye sinaje ngahanye kubazwa ibibazo bidafise umutwe cyangwa amaguru kuranyuma uko ndakubona nuko uteye nuko Francisco w'iwacu w'umunyamuramvya uko asigaye ameze nuko asigaye afise akagaye n'agasuzuguro nuko oya ariko sivyo je nashatse kuvuga wabizi ko nasohoka gusuzugura cyangwa ngo ndakugaye urazi ko ndakubaha ibyo sindabishobora sishobora vraiment kukugaya cyangwa ndagusuzugura sambwira rero kuko njewe warunduhishije n'ukuri warungeze ahantu warunduhishije mu mutwe
Sister shatse kuvuga ko byageje kundaba. Bona ko ari umukobwa iyo nsuzugura. Akanka no kumvugisha. Sindagutahura neza ibyo kuravuga. Tomora ndagutahura. None ubu nawe ugiye he? Ndabona kuri kwimana no muhungu ashaka kwikina ukuri. Wo Francisco? Francis Mr. Koromoti. Yes. Mbona nganje. Fisi kibazo kandi kibazo gikomeye cyane. Sister, ndabona nawe utameze neza. Ego. Sikibazo cyawe. Nibyo simeze neza. Aho ubona nta mahoro mfise. Mwabaye kigasha. Mr. Koromoti. Wari umugenzi wa Francisco kandi cyane. Yabeje. Tuzunukuri. Mbese n'umugenzi wa sana. Dusangana ibintu byinshi akwirigara. Umugenzi gose cyane. Ana byo kwesha birimo vyo. Urabizi ko Francisco aheruka kuva imuramvya vuba. Yaje afise umunezero kandi yaje ameze neza. Tuzu nukuri mu byukuri ahantu bavuga byinshi ujya n'umugenzi cyane gose ahubwo mbere abantu benshi barengana kwirigara barengana amanuka nko kunya muraduma dutwenga urumva dufise n'umunezero hano abantu benshi biyumvira yuko ahubwo yuko mega turi nk'abasatsi urumva batona nk'abantu mene dukwije kubera umuntu turyohewe sana sinda utahura neza. Rero ndashaka kumenya icyo Francisco yabaye kuko ntagishaka gufungura ntagishaka no kunywa n'amazi kuranaho shaka kumenya icyatumye kuko nta wundi mugenzi afise nta wundi noja kubibaza atari wewe. Sister ndabona ni hatari abantu bazi ko jewe na Francisco Mr. Koromoti na Francisco ko turabagenzi turi abantu bese bazi ko turi inshuti ikomeye gose urumva ubona no mu gihe kandi ari inshuti yanje sazima oya nkagufungura jewe unye ndamuramukije ndamakufu menga yo yama akwa no kunkubitaho nyene akwa no kunkubita nabandi kintu nokora none yabaye iki kweri nta kuntu wamwicarika hasi ukamumbariza basi icyo yabaye. Reka ushaka jewe nkubite jewe ha ugenda wewe muvuka nagumwe mu biheza yo ugeza ngaho reka ibyo nivyo ukunda we muvuka nawe byo koroha huko jewe yica sana kundi urakoze segare ndabona kweli ibintu ntibigiye koroha na gato ntibigiye koroha kabisa. Sister Nsawa kunzinduke ma gatondo kweli umbonye ngaha ntumenye ikinzanye usaje kumbwira ivyeke Francisco wa mungu wanyu. Yego nta wundi no kuri ni angeza ahantu sinigena yikubwira nje tumurota nameze neza ahubwo aho ntushonje none ndetse ndajya ma gatondo ni hatari bagasuguti afad sasa sister kumenga tubirije amahoro gose
none ujya wese mwana wanyu umvita nakubwirera ano ufatiye tugakubita hino chavuga urumva yaba nobishobora noba narabikoze kese nyene wowe umfashije sister oya wapi jewe uyu umfata igiti ndamukubite ujya mu ngwanya yasaje yonyica reka umvita rero je nzogufasha ndi kumukubita oya wapi kweli iyo di oya pe nshoboye mfata igiti nyene nkubite shwida jewe ndarusha kweli ndarushe biraboneka baze nanjye ndashavuye rero ndakwerekerera sishobora kumenya ko ikiye gipeti kiguma kikuza amahoro baze ndakwereke yatuma utwara kuri zone opeji amutwikiye hindwi imwe urabe yuko ibindi bibazo bisafise bizoyaza yasubiye ku murongo rero twovyemba ngo kuza amahoro kiye gipeti awaya rero kuri zone opeji tumusigure amutwikire indwi imwe uzocuraba none ntibaza ko ndamufungishije ruguru muhira nabisigura gute sasa sister cheko muri mitwe ndaguhaye umenga yemera neza none basi wewe murazogenda gute bazi ndakubwira twego turavugana hari ibintu yashaka kumbwira mugabo ntiyahejeje kumbwira acarigumura caragenda acarigumura nyene rero nibaza yuko twojana muhira tugende twicare hasi twese tumwumvirize tumubaze neza atubwire kumbura hari igihe tworonka n'iyo nyishu rero twumve ikibazo ciwe baze rero wenye mbari byo namubona ivyo tugende tumwumvirize turabe tugende tugende Francisco yatari ndi ngaha kubera we Francisco urumva nashaka utubyize ukuri urafise ibintu muri udashaka kutubwira aha wadusize mu mayerere menshi turi mu bibazo nazi ko umugenzi rwose kadusanga ibintu byinshi sister bayonze yihereye ko kubera ibibazo urumva rero Francisco ibibazo byabaye murengera rwose kandi urazi uri umugenzi sister yonze yahwereye unzi umuntu wo mu gisagara yonze yihereye urumva biba byakomeye rwose ahandi ari kwitahura hoho iyo base yari hari ikiganda hari muramvya mwa mu gisagara Francisco ni ukuri wapi Mr. Horomoti je uko ndi kose uko mbona prema genda kutse ibyo ubona biba bifise impamvu hari impamvu yo kubiraba gusa kimwe cyo no kubwira nuko aho ngeze je ndakuze kandi ndageze umugore rero muri umwanya ufise ibintu byinshi kwera mbona bimvuruga Francisco jewe cyo mbona yego ibivuze n'ivyo urakuze n'umuntu wagenda agira n'ubwanwa hajya aba yakutse numva rero ndakubwiye rero hari ubwanwa ava ubwana umvira rero ndakubwiye wakuze urageze umugore n'ivyo kandi imyaka nisubira inyuma iteje imbere nisubira inyuma kabisa imyaka irakujanye reka rero kugumudushira mu mayerere ndibaza urantahura suko nyene nuko bimeze pe
basi rero koromotse bamureke abandanye atarabivamo ngo atangure kwigumura bamureke tumwumvirize. Okay. Mr. Koromotse. Yes. Umwana sister ngaho. Ah. Lazi maze imisi mumbana ntameze nkuko nari meze kare. Habaye changement muri jewe. Ariko nkuko nababwiye byose byabaye kubera impamvu. Ntabwo babwiye ko byaho ngeze kuzana umugore ndakuze. Rero mu minsi yahera kugira ntangure guhinduka nahuye n'umukobwa uwo mukobwa kuri numva namukunda mugabo ngerageje kumuvugisha ntanyishure amubaza izina ntambwire guhe aho nahere kumuvugisha gushika naho namusezereye ataranyishure ikintu na kimwe. Rero nariyumviriye fisi ikibazo nyabaki yaho atonyishura nariyumviriye impamvu ndabura. Rero niyo kujya kuntu naciye ntangura kumera changement muri jewe kuma ndamwumvira ariko nkiyumvira n'impamvu adashaka kumvugisha. Niyo mpamvu mu wategezwa kumbona kurya sinari meze neza ivyumviro byinshi. Eka Francisco. no hari saza Francisco jewe sindawutahura fresh. Sinzi ko nka sister ashobora kuba agutahura kweli. eka nanje sindiko ndamutahura. Sindawutahura neza na gato. Francisco none genda kubaza abashatse kuvuga yuko hajya hose wagumuhoze washavuye uri mu bibazo ariko kubera ujya mukobwa yanse kuvugisha cyane murari hatari kwe nuko nyene cyari bye nyene muka nuko mege bagutangaje sha reka sha abaza kwintu by'urukundo bisanzwe vraiment sinzi urukundo we no bikubye kugira ubitahura kwa mbona uvuga nkuko umenga ni biratangaje nije nzi kuno niyumva niyo mpamvu wewe wambona nk'igitangaro nubundi ndakubwiye kubera ko ari mukobwa ukabona ko ari igitangaro. ha yakomeye pe Zuzu ibi ndiko ndumva nivyo nawe uriko urumva cyangwa se ahubwo nje ndarengewe. Ibintu byakomeye pe byakomeye gose sinzi none muri ibyo byose ni igiki mudataho murantangaza kwe ibyo byose navuze ngo ntakiba ko murantaho ngo nimwe ko murantaho ahubwo nabuze nabo mbwira jesi mbona iyaho mwoza ngaha musange ngaha niyicariye muce muza mumbaza giza ndiko ndabishura muje mvuga nti muntaho ahubwo nabuze nabo mbwira bisa ndababise mbona basi Francisco Francisco twumvikane Francisco mbiriza basi tubwiye tubwire basi yanse kuvugisha basi tubwiye twogufasha nyamaso kuvugisha aje kwigomora gose tubwiye Francisco uyu mukobwa ni wahe tubwire none nk'umuntu avuze ati umuntu yase kumuvugisha ntuba wumva ko yanka umuvugisha ibyo nabajije byose nta kimwe yanyisha nta n'inyinshi yigeze ama ku byo nabajije byose
Sasa Francisco areje ndabona dutumye ikintu gitoroshe adurazi yuko umuntu afite uburenganzira bwo kuvugisha umuntu canke akabireka urumva none gasha tumvugishe ku nguvu kandi watse amategeko ya leta nayo mutaca dufata ibintu birekuriwe cyo bingorane sasa Zuzu ubyumva gute Mr. Hormoti yes jewe hako no bandaya muri buno buzima ndafuma ndamukorera ibyo ashaka cyane rero urabizi Zuzu yemeye je nayo ndishwa mfise nayo ndemera none Francisco uyu mukobwa ninde nuwahe nibihe Francisco nawe abaye wa mukobwa nako ndavuga n'ujya arengaye ujya Deko arengaye ujya nyene ujya Zuzu wamubonye ya ujya uyu ariko aca ngaha hafi ngaha uyu wapana ujya yambaye impuzu yera ujya nyene Francisco ujya mukobwa ujya ujya natetura amahoro ujya mukobwa ujyaye waba uramutse kwanza none ujya mukobwa ntikiragi ntiyumva ntavuga uko nanyuma yani kugira muhuze mukoyaga urinda kumwandikira none Ivema naramukunze ntibisaba ngo nikiragi ngo ntiyumva navuga gute kuko simbo kuno bisigura Jevre kumukunda namukunda uko ari kose none ko byamaze kugenda uko je namukunda no bigenza gute kuko je syakumva ngo ntiyumva ngo ntavuga najyana je ko ari kumukunda je namukunze gusa nimumbwiye ngo wewe gusa nimumbwiye ati ko kugira umuronke gusa nta kintu cyaka kumva ibyo ni nabyo ngo ntavuga no gusa nibiza kwa mubimbwiye nkamenye uko ari ugiye amenye uko no gusa je uko biri kose je bure ndamukunda gusa shaka mumbwiye ati no gukora gute je ko namaze kumukunda no gukora gute kugenda muronke none wowe Francisco we ntabwiye kumwandikira uramwandikira agaketse akabona waramukunze nta kundi kuntu byogenda nta kuntu umva wewe uramwandikira nta kundi nta bundi buhinga bicamo bazera Zuzu ndana ikibazo cyake maze kitubije amahoro cyari kijya bajya mukobwa ugira mwandikira ahasigaye ndagiye manisotse Yamwe nakabaye naje ndaruhutse numva umutima usubiye mu kibanza nahadiho naye narusha no kuri Francisco nta bindi nuko bimeze kugira mwandikira ugapapuro n'agakaramu kandika ubwo uraza naje ndigiriye ndabisi ko wangiye gukora rero uramenyana Kiragi wawe ndamenye ibyo nkora ntaje kizimwambwiye gusa agenda arabanandike kugira ndabe ko noshika kwihangiro ryanje yewe uramukunze hangiro utaza kwishika ko wigirageretse nyamba ushobora kumvikana mwandikira agapapuro none ibyo nawe turakwemera nze kurondera agakaye nkoremo agapapuro n'agakaramu amandikira uko bigenda kose aya sinamubura bo were nakabaye rero kandi murakoze cyane tuzosubira rero mugire umunsi mwiza batwese sawa sawa dusigare nawe
sawa sawa sindaguherekeje wegenda tuzosubira undi munsi Ciao.